Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristo nitugire Kristo. Turacyabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Injili ya Yohani ku kigabane cya 20 kuva ku karongo ka 19 kugeza ku karongo ka 29. Ijambo ry'umutwe rya mbere twisunga riravuga ngo Yezu ahumuriza abigishwa akabaha ububasha bwo kurekura ibicumuro. Ku mugoroba w'uyo munsi ari wo mubagwa wa mbere mu ndwi, mu nzu yarimo abigishwa bari bakinze inzugi ku gutinya abayuda. Niho rero Yezu yaza agahagarara hagati yabo akababwira ati nimugira amahoro. Avuze atyo abereka ibiganza byiwe n'urubavu rwiwe. Abigishwa babonye umukama barahimbarwa. Yongera ababwira ati nimugira amahoro, kumwe data yantuma nanje niko ndabatumye. Ababwiye atyo arabahuha ati nimuronke mutima mweranda, abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Yezu na Toma. Aho Yezu yaza, Toma umwe wo muri ba bandi 12 ariwe bita Didimo ntiyari muri bo. Abandi bigishwa baguma bamubwira bati twabonye umukama. Nawe akabishwa ati niboneye mu biganza byiwe intoboro za ya misumari ngo nshire urutoke mu ntoboro za ya misumari n'ikiganza mu rubavu rwiwe, sinzokwigera nemera. Iminsi 8 iheze, abigishwa basubira guteramira muri nyanzu na Toma bari kumwe. Yezu aza inzugi zugaye, ahagarara hagati yabo avuga ati nimugira amahoro. Hanyuma abwira Toma ati shira urutoke rwawe ngaha, ngibi ibiganza byanje, zana ikiganza cawe ugishire mu rubavu rwanje. Ureke rero kuba umuhakanyi ariko wemere. Toma amwishura ati mukama wanje, mana yanje. Yezu nawe amusubiza ati kubera ko wabonye wemeye, hahiriwe abazokwemera batarinze kubona. Bene wacu muri Yezu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya amen. Haleluya 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 amen 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 haleluya. Bana b'Imana rero turacyabandanya kwiga intsinzi ya Pasika, turacyari mu kanyamuneza twishimiye ukuzuka kwa Yezu Kristo. Ijambo ry'umutwe rero tubandanya kwisunga riravuga ngo Yezu ahumuriza abigishwa akabaha ububasha bwo kurekura ibicumuro. Ngo Yezu ahumuriza abigishwa, Yezu ahumuriza abigishwa akabaha n'ububasha bwo gukiza ibicumuro. Rero Yezu Kristo niwe yahaye ububasha abapatiri n'abapasteri kugira ngo abantu bagende bigaye. 19 ndabisigura nyuma. 19 ku mugoroba w'uyo munsi ari wo mubagwa wa mbere mu ndwi, mu nzu yarimo abigishwa bari bakinze inzugi ku gutinya abayuda. Ku mugoroba w'uwo munsi ngo mu nzu yarimo abigishwa ba Yezu biyugaranye ku kubera batinya ko abayuda babica. Ubwo rero ni ku mugoroba aho twazirikanye Maria Madalena aganira na Yezu. Yezu akanamutuma genda uvuga ibi n'ibi, buriya yaragiye aranabivuga nyene. Ariko abigishwa ba Yezu bene wabo na Yezu niko twabonye bari biyugaranye kubera kugutinya abayuda ko babagirira nabi,
kuko uwo babona yagendanye na Yezu bagomba kumugirira nabi nyene, bari biyugaranye rero niho tubona ngo niho rero Yezu yaza ahagarara hagati yabo akababwira ati nimugira amahoro. Haleluya, amen. Rero biyugaraniye mu nzu, imiryango bayifufiye, atabayuda ntibaze ngo babice, bari mu nzu. Mugabo babonye Yezu Kristu araje ngo nimugira amahoro. Nshuti yanje, icyo mukarondera Yezu, ayo mahoro wabuze mu mutima wawe ukayaronka, Yezu akayakuzuzamo. Yezu ngo arababwira ati nimugira amahoro, kuko nta mahoro bari bafise, bari bahangayikishijwe nuko Yezu yapfuye, ari we bagendana akazana n'abagwiriza imikate bakirira. Ahandi naho babuze amahoro kubera ko baratinya ko Abayuda baza kubica, babafata bakabagirira nabi, bakabakurikiza Yezu. Petero na Yohani naho birukanga kuraba kuwumva, bobo ubwo buri ubwoba bwari bwongerekanye, kuko bavuga ati turagowe, ntitugiye kuronka naho baduca, bamwibye, bamujanye, ibintu nk'ibyo. Rero Yezu araraba aravuga ati ngomba guhumuriza abana banje. Aragenda mu nzu aho bari, arababwira ngo nimugira amahoro. 20 avuze atyo abereka ibiganza byiwe n'urubavu rwiwe, abigishwa babonye umukama barahimbagwa. Haleluya, amen. Yezu abereka ibiganza byiwe, abereka n'ibirenge byiwe, abereka n'urubavu rwiwe, babonye umukama, babonye Yezu Kristu baranezerwa. Kubana na Yezu ni iby'agaciro. Kubana na Yezu ni iby'agaciro. Je nama ndababwira, hari igihe mbabara, abantu bakambabaza, abantu bakantuka, abantu bakancokoza, ariko iyo niyumviriye, niyo ndinze naba ku bitoke rwanje nkabona iyi mpeta, nca numva amahoro, nkavuga ati nyene isi n'ijuru ari kumbona, wewe ni wampumuriza nkumva amahoro. Yambonye rero, shaka amahoro muri Yezu Kristu, niho hari amahoro yuzuye. 2 yongera ababwira ati nimugira amahoro. Ubwo kabaye 2 ababwira ngo nibagira amahoro. Kuma data yantuma nanje niko ndabatumye, ababwiye atyo arabahuha ati nimuronke mutima mweranda. Haleluya, amen. Arababwira ati kuma data yantuma niko nanje ndabatumye. Uko Imana yari yatumye Yezu, ngo nawe niko atumye abigishwa biwe, niko abutumye, niko nanje yantumye. Rero yongera arabahuha mwoti nimuronke mutima mweranda. Bongera arabahuhamwo abaha mutima mweranda. 3 abo muzarekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Rero bana b'Imana murumvira ijambo noneho rirakomeye. Abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Rero abantu bimitswe n'Imana, abantu batowe n'Imana, kirazira kubasuzugura. Bakuvumye barakuvuma bikagufata, baguhezagiye baraguhezagira. Rero niyo mpamvu hariho abasaserdoti b'umukama. Umuntu agenda, umuntu buriya aja kwirega cyangwa se kwihana ari uko yumva aremerewe n'ibicumuro cyangwa igicumuro aba yakoze. Hari igicumuro umuntu akora kikamubuza amahoro. Ndibuka ngaha muri Australia narigeze kuba numva mpangayitse, numva afise mvuga ati je numva afise ibicumuro bimbujije amahoro. Sinarinzi n'icyongereza ngo ngende kubwira patiri terega naracumuye, naratukanye, narasambanye, naramenje, narahemutse. Sinamenye ingene nza kubivuga mu cyongereza. Abana b'Imana ndababwire, buriya abantu muri mu bihugu muhura n'abantu mumva muvuga ururimi rumwe, nabyone n'ikindi kintu cyo gushimira Imana.
nkibaza ukuntu nobona umusaseredoti ngo ndamwiture ndamubwira ibiremereye umutima wanje sindi bubivuge ntituri iyo gihe nta n'icyongereza na gikenya nari bwanamenye ariko birambuza amahoro fata abana banje hogi tugende duhiga umupatiri genda mubwire ko ndemerewe n'ibicumuro kandi uko niko nukuri ndiko ndababwira kweri niko byagendeye hanyuma turagenda sinagiye kwiregera mu ntebe ya penitesiya haha n'abandi baje oya je narabonye umupatiri n'umwana wanje turi kumwe ndamubwira mumbwirire ko jewe afise ibicumuro numva binduhije mu mutima nkeneye ko anyiregesha umwana wanje aramubwira hanyuma amubwiye turagenda ahantu turahagarara rero nubwo atumva icyongereza nubwo atumva ikirundi navuga namubwira ati none se jewe mugabo sinzi kubivuga mu cyongereza abana baraza barasigurira ariko nkawe nk'umusaseredoti yari yumva ko ndushe atani impamvu nari kubwira umwana icyo akora urwego nari ngezemo nari kubimubwira kuko n'icyo ubusambanyi cyari nari kubwira umwana wanje tumubwire ko nasambanye kandi nari niteguye kubizura ndabibwira umwana abibwire patiri mugabo padiri aravuga ati tugende duhagarara arabwira umwana ati mubarire aze avuge mu rurimi uko abyumva twahagaraye ahantu na patiri ndamubwira jewe narasambanye none ndumva kumenga biranduhije mu mutima jewe naratukanye urumva amafuti numva ndemereye ndayamubwira mu rurimi rwanje arampezagira arambwira ko mbese uko muri gatolika tubigenza nyimba mvuze ibyo nireze ubwo ni uko nubwo ndiko nirega no kuri mwebwe bene wacu kuko nacumuye cyane yewe mugisabijo cyo kwigaya nirega ku Mana data rugira byose no kuri mwebwe bene wacu kuko nacumuye cyane cumura mbizi cumura n'ibigirankana niyo gituma nabaza Maria umuhimbazwa yanga rumubikira hambere hose n'abamarayika n'aberanda bose musabire ku Mana bana b'Imana icyo ni ikintu gikomeye iko naracumuye ncumura mbizi cumura n'ibigirankana turacumura n'ibigirankana mu bintu byo gufinana genda ubyigaye kwa patiri kwa pasteri ibyo muba kubashehe sinzi ngene babigenza ariko abapasteri nahora njayo ndazi ngene babigenza rero nicyo Yezu yarabahaye ubwo burenganzira bwo kurekurira ibicumuro abigaye kandi kuva icyo gihe nararemurutse ndaremuruka ndumva ko niyakiriye ntasha amahoro aranci ibintu nk'ibyo bana b'Imana rero ntuka bajye bavuga ngo hari abavuga ngo baje biyambitse amakanzu agira ku birenge bacyoza gatolika canke abapatiri ariko muzoze muraba ibyo babacyoza canke n'ibyo batabacyoza ariko ibi inya ni nukuri intebe ya Petero iri Roma Petero Yezu yarabahushe mu mutima mweranda n'abandi bigishwa ba Yezu Kristo arababwira genda murekurira ibicumuro abantu turabandanya irindi jambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Yezu na Toma ibiri kane aho Yezu yaza Toma umwe wo muri babandi 12 ariwe bita Didimo ntiyari muri bo muri babandi 12 Toma bitwa Didimo ntiyari muri bo we yari yagiye nyikumure kusuma kurondera utwo bajya kugira baze baraza kwiyugaranira aho hantu basangirira hamwe 2-5 abandi bigishwa baguma bamubwira bati twabonye umukama ngo abandi bigishwa baguma bamubwira ko babonye umukama ubwo yaca kuri Petero ati je namubonye kabisa namubonye ni muzima yaca kuri Yohani tiyo ati jewe no kumva nari nageze nasanze atawuriyo nyene Yezu ni muzima abandi kumbure bakamubwira ati na Maria Magdalena yari yabivuze ko yamubonye ati natwe twabonye umukama ariko ibyo byose tuze twibuka ko Maria Magdalena niwe yabanje kumubona niwe yabanje kumuganiriza nawe akabishura ati
ntiboneye mu biganza byiwe intoboro za ya misumari ngo nshire urutoke mu ntoboro za ya misumari n'ikiganza mu rubavu rwiwe, sinzokwigera nemera Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cane. Rero Toma ubita Didimo canke batazira Didimo, aho Yezu yaza wewe ntiyari muri bo. Amaze kuza asanga Yezu yiganiriye n'abandi yagiye, bamubwira ati twamubonye, tino jewe kweri naho mu bintera mu rushinge sishobora ibyo bintu kubyemera kabisa. Umuntu bishe kwa kundi, umuntu bakubise kwa kundi, umuntu kweri bakubise mu misumari ukunuku, ati oya ibyo sishobora kubyemera. Toma ntiyumva ko yobyemera, kandi byari bigoye gutegera kuko urumva yarabonye ingene bafashe Yezu bimeze, yarabonye ko atorinda urwo rugamba Yezu agiye kariruka arahunga, kuko nawe yarahunze mu bandi ntiyakurikiye Yezu ku musaraba, ntabwo yari kumwe nawe. Gusa wa mwigishwa Yezu yakunda niwe twagiye tubona ko ubwa mbere yajanye na Petero kumva, kandi uwo mwigishwa Yezu yakunda niwe twabonye ko yajanye Bikira Mariya iwe. Niwe uyu Petero uwo mwigishwa Yezu yakunda yongeye arabona Yezu muri babandi, urumva muri babandi 12 hasigaye 11, muri babandi 11 Thomas ntarimo hasigaye 10. Abo 10 nibo babonye Yezu, nibo baguma babwira Toma nawe ati jewe nanje ntiboneye bimeze ukuntu sishobora kubyemera. Turabandanya 2:6 bavuga ngo iminsi 8 iheze abigishwa basubira guteramira muri Nyanzu na Toma bari kumwe. Ngo iminsi 8 iheze abigishwa bongera guteramira muri Nyanzu bose bahuriye hamwe iminsi 8, ngo na Toma arimo. Yezu aza inzugi zugaye ahagarara hagati yabo avuga ati nimugira amahoro. Yezu aza inzugi zugaye ataho yari kwigura, ubwo bazihindiye murumva ko batinya abayuda, ariko aho rero hari haciye iminsi 8. Yezu araza na Toma arimo. Nimugira amahoro. Yezu ababwira ati nimugira amahoro. 2:7 hanyuma abwira Toma ati shira urutoke rwawe ngaha, ngibi ibiganza byanje, zana ikiganza cawe ugishire mu rubavu rwanje, ureke rero kuba umuhakanyi ariko wemere. Yezu rero bimwe Toma yavuga ati ntiboneye mu rubavu rwiwe, ntiboneye mu biganza byiwe, sishobora kubyemera. Yezu rero yongeye kubasanga biyugaranye arababwiye ati nimugira amahoro. Toma nawe arimo. Yezu aravuga ati Toma zana urutoke rwawe. Arazanye urutoke mu maguru ya Yezu aho bagiye bakubitamo ya misumari. Toma arakubise nk'urutoke arabonye koko ariwe. Aramubwiye zana n'ikiganza cyawe, arashira mu rubavu rwa Yezu ikiganza kiwe, arabona neza ko ari Yezu Kristo yazutse mu bapfu. Haleluya, 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 amen. Imana ninazwe kwisi no mu ijuru mu myaka yose. 2:8 Toma amwishura ati mukama wanje mana yanje. Umva rero ibyo Toma yishyuye, mukama wanje mana yanje. Ni kubona Toma yaciye bugufi yapfukamye. Yubonye Yezu uraca bugufi ugapfukama, nukuri uhuye na Yezu. Urumva kubera mutima mweranda uba warahawe nyene, sinzi ingene ukora ibyo bintu byose, kuko nanje mpora ntekereza nkavuga ntari kukwira ukuntu nari naciye bugufi imbere ya Yezu, ukuntu nari ijwi riba ryahindutse iyo uri kuraganira na Yezu Kristo. Ijwi mpora ngerageza gusubiramo
unumva ko nogira akajwi keza nkako namangira ndiko ndaganira na Yezu ntibikunda. Ariko iyo nahuye na Yezu nyene biba byahindutse, ndapfukama aho bikenewe ko mfukama ndapfukama, ahandi kenshi ugasanga nifashe nk'uku. Rero nuko Toma rero aranezerwa mukama wanje Mana yanje. 29 Yezu nawe amusubiza ati kubera ko wambonye wemeye. Yezu aramubwiye kubera ko wambonye wemeye. Hahiriwe abazokwemera batarinze kubona. Ngo hahiriwe abazokwemera batarinze kubona. Bana b'Imana rero iri jambo burya duherukiye ko rirakomeye. Ngo hahiriwe abazokwemera batarinze kubona. Umva nababwire, harahiriwe abantu bemera batarinze kubona. Uti kubera iki? Twese nitwobona Yezu nkuko tubyipfuza, ariko nabo Yezu yiyereka usanga baba baramwemeye kuva imbere y'igihe. Ariko kandi ku bubasha bwiwe arashobora no kwiyerekwa ubutamwemera kugira yemere agenda agarura abandi. Ariko Yezu ni wavuze ngo hahiriwe abazemera batarinze kubona. Kubera nyimba Yezu yiyeretse abo bigishwa biwe 11 bagomba bonyene kugenda gushingira intaha abandi, bakababwira Yezu uwo ari we. Tugiye mu byakozwe n'abatumwa tubona Yezu yiyereka Paulo ariko araja Damas, amwiyereka ku mugaragaro. N'ubu Yezu ariyereka abo yishakiye nkuko nanje yanyiyeretse. Mu byukuri Yezu yaranyiyeretse, ntabwo nihaye gukora ubu butumwa ari jewe ndavyikuriye mu mutwe. Yezu niwe yampagurukije, niwe yanyiyeretse, niwe antuma. Rero aba bantu tubwira ubutumwa bwiza akaba yonyihweza akaraba ati mu byukuri je niyumviriye Zipora, ndabona ko koko yatumwe na Yezu Kristo, ndabona ko ari intumwa y'Imana. Abo barahiriwe kuko bagenzura amajambo nigisha, bakabona ko koko ari amajambo ava ku Mana, bakemera Yezu Kristo. Kuko na jewe nemeye Yezu Kristo ntaramubona, ntamuzi. Nakuze nkurira mu muryango basenga, ndabatizwa, ndakomezwa, ndakorera Yezu haba mu ngendanyi haba mu dukorwa tw'urukundo, ibintu nk'ibyo. Rero mugabo byarazungurutse, harageraho rero Yezu aranyiyereka, cyane cyane Yezu yanyiyerekeye ngaha muri Australia. Mugabo nkiri umwana muto narerekwa ibintu, nkerekwa n'abamarayika, nkabona abamarayika, nkarota ibintu bikaba. Ariko by'ukuri nabonye Yezu Kristo, aho nagiye mbonera Yezu Kristo namubonye maze gukorerwa operation mu kuguru. Ariko ni muri Tanzania narigeze kwerekwa Bikira Mariya. Bikira Mariya yarigeze kunyiyereka, kandi na muri yaramaze kunyiyereka kabiri, ariko nkabona turi kumwe n'abandi. Mugabo mu kuva 2016 niho nagiye ndabona Yezu kabisa, kaza kanganiriza, akankorera ko bitangaza, kankiza amakanseri, yarangije kanseri, yarangije amavi. Rero Yezu nawe azokwiyereka. Iri jambo tuvuze ngo atubwira ngo yabwiye Toma hahiriwe abazemera batarinze kubona. Rero ntuzovuge ngo uzemera n'ukurinze kubona Yezu, uzomwemera kukurinze kumubona. Yezu yabwiye wa mutunzi, ariko aramusaba ko yomureka akaza kubwira biwabo ayari karabonera mu muriro. Yamubwiye ati barafise Musa n'abahanuzi nibabumve, kandi Musa yarakiriho, yari yarapfuye. Ariko yamubwiye ati genda ubabwire mwisi barafise Musa n'abahanuzi nibabumve.
rero niwanga kumva ibyo Zipora ndakubwiye ko Yezu yambwiye ko agiye kuzobinzara abatazobyifatamo neza baragowe bazohura n'akaga ugaca umpinga cyangwa ukafata ko wishakire ndakubwiye ati Yezu yambwiye ko agomba kuza kujana ishengero mugabe mwitegure ugaca umpinga ati ujya ni n'umusazi. Aha icyakora Yezu rero arabishimangiye kandi hahiriwe abemera batarinze kubona, hahiriwe abemera ibiri muri Bibiliya batarinze kuvuga ati ntiboneye uwo Yezu bavuga. Abantu benshi mu isi ntibemera ko Yezu yabayeho, ntibemera ko Imana ibaho, bitwara uko bishakiye, bari mu byaha kandi Yezu Kristo yarabambwe. Hari n'abandi bemera ko Yezu yabayeho, bemera ko hari yabayeho mugabo badashaka gukurikiza amategeko yiwe. Rero bana b'Imana ndakwipfuriza kumenya Yezu, ndakwipfuriza kwemera. Rero ntukemere basi jewe Zipora ibyo ntukemere jewe, ariko emera Bibiliya, tora Bibiliya usome uyizirikane, wemere ibi byanditse muri Bibiliya. Yezu uti abo muzogumiza ko ibyaha bizobagumako, abo muzobikurako bizobavako. Genda mu ntebe ya penitesiya, genda kwirega, genda kwigaya, uremuruke ku mutima. Iryo ni itegeko Yezu yashizeho ryo kuja kwirega, ryo kuja kwigaya nyimba ari kwa pasiteri, ryo kwirega, kugenda ukabwira umuntu yabigenewe ibyaha byawe akagufasha gusenga. Reka tugeze ngaha, turacyabandanya akanyamuneza ka Pasika kandi itumesuri tugire bashasha, twambara amakanzu yera. Yezu ari ku rugi, mwanya wari we wose yokubita ifirimbi, yokubita inzamba akatujana. Ndakwipfuriza ko tuzoba kumwe tumusanganiye atujanye mu ijuru kubana ubuziraherezo. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu. Amen. Turagusenga Yezu, turakuninaza.